Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye, kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Senge mwene data ugiye kumva ijambo ryawe, riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga. Aitalama suvaradege basate, reka rizane impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracari ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wakira iyo ndwara, ko wagera ku nzozi zawe. Data wo mwijuru arakora kugeza n'ubu, ko yakiza abantu kera na n'uyu munsi niko abakiza, ko yabohora abantu kera na n'uyu munsi niko ababohora, uko yazuraga abapfuye ndetse akanazura n'ivyapfuye, n'uyu munsi arazura abapfuye na n'uyu munsi arazura ivyapfuye. Sinzi ibintu vyapfuye ku buzima bwawe, ariko umwami arashoboye kubizura, arashoboye kubisubizamwo ubuzima. Igihe cyose Imana yagombaga gukiza abantu, yabarungikiraga ijambo, igomba kubohora abantu, yabarungikiraga ijambo, igomba kuduza abantu, yabarungikiraga ijambo, igomba guhindura ubuzima bw'abantu, yabarungikiraga ijambo. Ariko iryo jambo ntiryazanwa n'umuyaga, iryo jambo ryazanwa n'umuntu. Vyaragusabaga kugira ngo iryo jambo rigukorere, vyagusaba ko wizera uyo muntu Imana yarungikanye ijambo, maze ukizera ko iryo jambo avuze ritavuye ku bantu ariko rivuye ku Mana. Impamvu rimwe na rimwe mutabona ibitangaza ni ukubera ko igihe umukozi Imana ariko aravuga, ariko arasenga, mwumva naka, mwumva apotre, ntabwo mwumva Imana. Igihe cyose uzumva umuntu, umenye kuzakira ivy'abantu. Ariko igihe cyose umukozi w'Imana azavuga, ukumva Imana, uzakira ibirenze ibyo azaba ariko aravuga. Igihe cyose uzamubona, ntuzabonewe ariko uzabone Imana. Nubona Imana mu mukozi w'Imana, niwumva Imana mu mukozi w'Imana, uzakwakira igitangaza. Biragusaba kuha agaciro amajambo aba ariko aravuga kandi ukayizereramo. Ijambo rirambwira mu cete mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri ibice bya 20 umurongo wa 2, bivuga ngo Yoshafati abwira abantu ngo nimwizere Imana mubone gushikama, ngo kandi mwizere n'abavugishwa nayo, mwizere abakozi bayo, kugira ngo mubone gutsinda urugamba, mubone gutsinda intambara, mubone kugera ku masezerano, mubone kuba amahoro. Bwa bundi kwizera Imana biguhesha gushikama, biguhesha gushira ubwoba, ariko kwizera uw'Imana nawe yatumye bikaguhesha intsinzi. Birashoboka iyo ndwara impamvu ikikuriho ni uko utigeze wizera abantu Imana yarungise. Twama twasemereye, twama twasenze, ushaka twikorera amabuye, ushaka tumanike amaguru hejuru, ushaka dusemerera imihogo ipasuke, aba ariwo wizera ko Imana yakoze. Birivuga ngo muzashira ibiganza kwagwaye bakire. Boshate birivuga ngo Petero ariko aratambuka, ntabwo yasengeraga abantu, ariko abantu ngo bafataga abagwaye babo bakabashira ku nzira aho Petero aza kunyura, ngo maze bakibwira ngo niyo coba igitutu cye nikiyanyura baraza gukira indwara, kandi bikababera uko. Abari nk'abadayimoni bakabavamwo, abagwaye bagakira, abafise ibikomere bikayonga, abamugaye bakamuguruka, atigeze yatura ijambo na rimwe, kubera gusa ukwizera. Birivuga ngo abagwaye barazanaga abantu ibitambara, kumbura abantu basize abagwaye mushira, bakavuga ati kumbure vyatugoye ingene tumuzana, none ndabonye umukozi w'Imana. Birivuga ngo bafata udutambara bakadukoza kuri Paulo, ngo maze bakagenda kudukoza ku bagwaye babo, ngo mwanya bagahita bakira. Birashoboka ko nawe wo kwizera Imana ukakira igitangaza. Umva, wo kwizera n'umukozi Imana yatumye ukakira igitangaza. Umuntu umwe niwe yigeze kumva hano mvuze ati ari umuntu Imana ihaye uruvyaro ayitarabicakira. Uwo nari navuze ntabwo yari we, ariko ni navuze undi
muntu yari yaravyaye ariko yavyaye rimwe ariko ntiyasubira kuvyara ageza ku indi myaka 5 atarasubira kuronka uruvyaro. We ahita arabicakira avuga ati Imana ko yasokoroye ijambo jewe ndaryakiriye nubwo jewe nari bwaronke buri iyo jambo ndaryakiriye nk'iryanje uno munsi aribungeze. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakigwa kandi rimaze kwakigwa rigashigwa mu bikorwa. Nutakora ijambo ry'Imana tuzagusengera tuzakwigisha ariko nta mpinduka uzigera ubona mu buzima bwawe. Ijambo rirakigwa birivuga ngaho nazaga iwanyu niki cyatumye nagira uwo ndahasanga ndakomanga ndabura ukingura. Uribaza Imana igihe yazaga gukomanga abantu ntibayikingurire, Imana yarungika abavugishwa bayo, Imana ikarungika abakozi bayo bakakubwira ariko ntiwumve, bakaguhanura ariko ntiwumve, bakakwigisha ariko ntuhinduke, bakagusengera ariko ntihagire ikiba ntiwakire n'ivyo bariko baravuga. Buriya yari Imana yari kiza mu buzima bwawe. Yesu aravuga ngo mu gihe ca Eliya hari abapfakazi benshi ngo ariko arungikwa kuri umwe. Kubera iki yarungitswe kuri umwe? Ni kubera uwo mupfakazi umwe w'Izerufati niwe yari afite ukwizera kurengeye uko abandi, kuko we yemeye kurekura agafu yari afite ariko asigaranye, yaragiye kukarya kugira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza, arebe kazapfa ejo. Mugabo abonye umuntu agakeneye akakamusaba, yirengagije inzara yiwe n'urupfu rwe, arangije agaburira umukozi w'Imana. Imana yita ikora igitangaza mu gihe yarazi ko agiye gupfa, ubuzima buca burabandanya. Imana ije gukora igitangaza. Waruzi ngo ugiye gupfa, waruzi ngo ugiye kunanirwa, aho imbaraga z'abantu zinaniriwe n'izi Imana yacu zikorera. Imbaraga z'Imana zije gukora ku buzima bwawe. Hari ibintu vyari vyaranze mu buzima ariko Imana ije gukora. Hari impinduka Imana izanye mu buzima bwawe. Hari vyananiye abaganga n'abadokiteri, Imana ije gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Alebasundele boria basate. Ijambo rigakomeza. Ni Yesu uri kuvuga. Aravuga ngo kandi mu gihe ca Elisa ngo hari abanyamibembe benshi ngo ariko hakira umwe yitwa Namani. Abandi banyamibembe nibigeze baza ngo Elisa ngo abasengere ko bari bamenyereye imibembe itakira. Nta numwe yigeze basagenda mu mazi Elisa yari yarungisemwe Namani basi ngo yidubagizemwo, wenda bari kutubwira ngo mazi wundaraza ngakurikira Namani nawe agenda yidubagiza mu mazi birakunda, canke bitakunze nabwo bari kuvyandika ariko harabuse numwe. Kubera iki? Si bose bizera ko Elisa ari umukozi w'Imana, arabatamwizera umukozi w'Imana. Yesu arakomeza aravuga ngo no muri kino gihe ngene uyibuke ko yagendeye mu isoko kandi ubushobozi bwo gukiza buri kumwe nawe, ariko ntihakira abagwaye bose, ariko hakira umuntu umwe gusa yamukozeho. Ndakwinginze kuri uyu munsi, kora kuri Yesu. Sinzi ikibazo ufite, sinzi indwara ufite, sinzi guyimaranye, ariko kora kuri Yesu. Izera no majambo birivuga ngo data arakora. Ni Yohana ibice byaho ni 5:17 ngo data arakora kugeza n'ubu, ngo nanje ndakora. Data aracakora na Yesu nawe arakora. Data ari mu kazi na Yesu ari mu kazi. Reka umwami akore kuri iyo ndwara ikuzengereje, akore kuri ivyo bibazo vyananiranye. Reka umwami yoroshe ubuzima. Ndumva ngiye kugusengera. Data ugiza budasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, girira neza uyu mukobwa wawe, girira neza uyu mumama, girira neza uyu musore, girira neza uyu mupapa. Masuta alegimo shata kila mando, bakure mu bibazo barimwo. Rambura ukuboko kwawe ubarokore, ubavane mu gasuzuguro, ubavane mu gakegegwe. Imiryango yugaye yuguruke, ibiboshe bibohoke, ivyapfuye bizuke. Kuboko kwawe kwiza kube hejuru yabo, kubasunikire ku mugisha, kubasunikire masezerano. Ibintu vyari vyaranze reka bikunde mu buzima bwabo. Urugendo rwahagaze reka guguruke mu izina rya Yesu. Izi ntambara ziri mu rugo reka zibangurukane. Mwe guhuza n'uyu mugabo we, mwe guhuza n'umugore we mu izina rya Yesu. Bahe kwiyuzuza mu izina rya Yesu Kristo. Aba babuze uruvyaro ndabasengeye, baha uruvyaro mwami Mana. Urugo gwenda gusambuka kubera babuze uruvyaro.
ereka ingabire utanga n'abana, baha ingabire y'umugisha, bahe kuvyara abahungu n'abakobwa uyu mwaka nyene. Rekora basetere boria mu ruvyaro ukwezi kutararangira kwa gatatu, reka saminda mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Uyu nawe amaze igihe ariko arasenga avuga ati Imana wampaye umwana w'umukobwa. Imana yumvise ijwi ryawe, Imana iguhaye gusaminda y'umwana w'umukobwa karebo siga bakando, kandi uwo mukobwa azaba uvugishwa n'Imana. Nagomba guvyandike n'Imana ibivuganye nawe muri aya mezi abiri, kwa gatatu n'ukwa kane urasama. Mu mpera y'ukwezi kwa kane uzaje kwipimisha, uzasanga utwite, kandi uzace ushimira Imana kora mandegi basate kiguhaye ico wayisabye. Urakoze mwami Imana. Eliba ushanta kira makando, Imana regi basate yahaye umukobwa ari hano. Mariage umva umaze imyaka 32 wahemukiwe n'abasore batatu, bose baragenda kandi mwari mugeze kure. Bagusizemo n'ibikomere, hageze igihe umva woga umukonyene. Umva aleba sutaka badegi baya, hari mwemu yariri ku buzima bwawe, hari ishusho wari baragusiseho yari kiratuma abasore baza bahita basubira inyuma. Alegi bananos katakira bahaya, fata amafungo y'imisi 2 uje imbere y'Imana usenge, maze wibohoze, wiyature amajambo y'ubwiza, amajambo kukayangana kucibibatsi, kandi umusore mwiza w'agaciro agiye kuza ku buzima bwawe. Umva nyuma y'ayo masengesho kuno kwezi kwa kane uraronka uwo musore mwiza, kandi uyu mwaka nyene urarangira uri mu rugo. Ni Imana ibivuganye nawe. Rigo satari amando. Urakoze mwami Imana. Ndasenga uyu mwene data ufise amadeni, mwishurira no madeni mu izina rya Yesu Kristo. Uyu gwaye indwara ya sida, indwara ya diabete, indwara ya mafyigo, ni kamangane ku buzima bwe, yakire amagara meza, yakire gukira mu izina rya Yesu. Indwara y'umutima, indwara ya hepatite A na B na C, ikamangane mu mubiri we, yakira ubuzima bw'umwidegemvyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndadekarara ubuzima, ndadekarara gukira, ivyagiye bigaruke, ingabire zazinye zongere zake, nyenyeri yawe yisubizwe. Ndabona waribwe inyenyeri, rakora badegi basate, wahora udandaza ukunguka ukabona amafaranga, ariko ubu n'abakire ntibakikubona, n'ugusezerana ibintu nabiguha, n'uhaye ideni nakwishura. Umva inyenyeri yawe yaribwe mu izina rya Yesu, ndayigaruye. Kuboko kw'Imana rega kuyikure iyo yahamagawe n'abarozi, kuyigarure mu izina rya Yesu. Ivyashara byo bironka abakiriye, umutaye wawe wongere wiyongere mu izina rya Yesu. Ndatura promotion kubari mu kazi, Imana ibaduze ibazamure mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze mwami Imana. Abari mu bwubako baha uburyo, baha ibikoresho barangize kubaka, ugura imiryango y'amafaranga, ijyanzu nisenyuke nisambuke mu izina rya Yesu, mwe kuyirangiza. Urakoze Mana kubimukoreye, icubahiro n'amashimwe nibihabwe wewe mu izina rya Yesu. Ubu nawe yahinduswe n'umugore yagiye hanze mu izina rya Yesu. Uyu mugore ari kubeshwa mu izina rya Yesu. Dakata aya makonexio y'aba bahungu n'abagabo ariko baramutesha umutwe, bamubwira ko bamukunda, bamubwira ko bazamukorera ibitangaza, bakamutwara n'ubigo bitandukanye mu izina rya Yesu. Ndugari no connection yabo, ndongera kugura connection yiwe n'umugabo wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Imana, ugira neza bugaca bukira, urabohora ukura hasi ugashira hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Abari muri gereza barayivamwo mu izina rya Yesu, ababoshe barabohoka. Kuboko kwawe kwiza reka gusunikira abantu mu mugisha, gusunikira abantu mu masezerano. Indwara ya kansera ni murekure, nikire mu izina rya Yesu Kristo. Aya maso nakire mu izina rya Yesu. Uburibwe buhagarare, kuzungurirwa bihagarare, iyi mwemi kunyoha amaraso ndayikankamiye, toka katika jina la Yesu Kristo. Iyi paralize ni kure, ayo maguru nakomere, ayo maboko nakomere mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Baba daimoni bakwambuye apeti ndabananije mu izina rya Yesu. Subirana kayabago mu izina rya Yesu. Wowe utaryamaga ndagusengera iri joro
nyene uraronka itiro uraryama mu izina rya Yesu Kristo. We wakoze nibaguhemba masuta kabaregi noshke ndarungisa umumarayika akwishurize abusa amahoro. Urya muntu wakoreye wumve telefone gusa ikurondera winutora amafaranga. Imana irabikoze. Urakoze mwami, turagushimiye. Ubasha gukora ibirenge byo dusaba, ibirenge byo dutekereza nk'uko ubushobozi bwawe budukorera ngo buri. Suka amahoro mu gihugu, suka amahoro muri umuryango, suka gakiza mu izina rya Yesu Kristo. Hindura ibyase guhinduka, tanga ubuzi, tanga imitahe, tanga amamariage, tanga amafaranga, tokora amasiko tandegeboria. Urakoze, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mana ikoze ibikomeye mu buzima bwawe. Wawifuza kubandanya usengerwa, tuba tuwari ku bwanyu. Ufise umutwaro, ufise ubugwayi, wifuza ko Imana yo kugirira neza, Imana ihabwa icyubahiro. Gusenga ni uguhozako, gusenga ni ukugumizaho, ntabwo ari uguhagarika. Ufise inzozi warose zirakuzazanira, wabuze uzi gufasha uzisobanura, turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Urifuza gushigikira kino gikogwa kugira gitere kije imbere, WhatsApp yacu niyi +257 65 57 339. Iyo niyo nimero ya WhatsApp mushobora gutwandikiraho ubutumwa bugufi canke audio, maze tukabasha kubasubiza. Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe na Apotre Ndwakristo Glory Shine. Imana yishyuye umutwaro wawe, Imana ikijije indwara. Nagomba gutangure kwishimira kora ibyo utabashaga gukora. We bari barabujije kurya ibintu runaka, genda ubirye ntacuba, Imana igwaya ku kayabagu. We wari ufise ubugwayi, Imana iragukijije. Indwara zibonwa n'ivyuma byo kwa muganga, sura wipimishe wakize. Imana ikoze igitangaza. Mwarahezegiwe cyane.